Okay, Demokrate turakumvise. Yes, go ahead. Ego, reka nsubire kubashimira kuba nsubiye kuronka akanya kandi ah, kuri ibi vy'intwaro mbi vy'ubutegetsi ingaruka mbi biva ku ntwaro iba ihari harazamwo ikintu c'igisuma cane gose nkuko bariko barabivuga. Eh, ukabona yuko ata kwigenga kuhari ku ma institution atandukanye y'igihugu abe ku nama nshingamateka abe ku bashikiranganji baba bahari. Sinzi ko mwibuka igihe hari haje umushikiranganji yitwa Artemo Katihabwa yamaze imisi mike mu mezi ngira ngo bamaze hagati y'amezi 3 canke 5. Abarundi benshi rero uwo mushikiranganji bariko barizera muri leta Ndayishimiye mu kuntu yari yagiye arahindagura abaminisitiri hamaze kuza umuntu yitwa Artemo Katihabwa yaramaze gukora ibintu vyiza. Abarundi ukabona ko bamwishimira, babona ko umuntu ari gushimirwa, ariko yabaye mu bantu baciye bakugwa ubutarariye. Yari umuntu yaciye ashirwa kure, ntiyasubiye no kwizerwa muri ubwo butegetsi bwa Ndayishimiye. Mugabo ugacubira buno musi abantu bakoze ikibi nibo bashimirwa, ukumva umuntu bamukuye kubera yakoze amanyanga kuba musitanteri, mugabo baciye banome kuba mu badiplomate. Ugasanga uwundi muntu yakuwe mu kibanza kanaka kubera amanyanga yagirizwa baciye bamuduza bamunoma mu kindi kintu kanaka gisumba, mbere muri iyo poste isumba aciye aronka poste isumba iyo yahoramwo. Ariko wa muntu wabona ko yariko arakora ibintu bifasha abanyagihugu, kuko nk'urya mushikiranganji wa justice yariko arafasha abantu gushira imanza zimwe zimwe mu ngiro, gukura aba procureur bari bimonogoje mu kurya ibiturire, ariko murabona ngo naciye akugwa. Rero ingaruka z'intwaro mbi ziguma zigaragara no muri ivyo vyo gushimira inkozi z'ikibi abakoze nabi. Wari witeze ko ashimirwa ntuzomubona ariwe yashimiwe, uzokwamubona ariko araduzwa n'inkozi z'ikibi. Bigaca bigaruka ukaraba inama nshingamateka uno musi ifiswe mu Burundi, urashobora kwibaza uti aba n'abashingamateka n'abanyeshuri biga muri école primaire batamikwa ikintu bavuga nawe nyene hariho abantu usanga bashobora kuvyanka. Urabona n'abashingamateka y'uno musi, ni gute abantu bashobora kuba mu gihugu gikenye ukuraba mu ugasanga harakubaho muri budget izokoreshwa mu mwaka amafaranga agenewe kuja mu biro vy'umukuru w'igihugu canke gufungurira umukuru w'igihugu, ntarasi y'umukuru w'igihugu niyo mafaranga aduzwa ku musi. Ntibigere biyumvira ku munyagihugu mutoya. Ivyo ntabwo rumwe abo bategeka. Ni gute umunyagihugu, ni gute hashobora gutegurwa hafi 300 miliyari ahawe ibiro vy'umukuru w'igihugu ngo bagiye gukwiragiza inkwavu mu gihugu cose. Ayo mahera nta suivi akorerwa, nta evaluation akorerwa. Kazona baramuteruye uko nyene. Niyo perezida nyene ashaka kwirata ku banyagihugu yuko wewe atashonje, yirimira yikorera ibikorwa vyiwiwe, yikora ama business yiwiwe. Niyo perezida ashaka kubwira abanyagihugu abagiye bagasa hanze yuko ari bagiye kuba mu bihugu vyamaze gutera imbere bagiye badakoze. Watuyumvira rero ico gihugu kigira ku mategeko yitwa gute, gisanzwe kirangwa n'iki? Mwariko muravuga ku bijanye no guhana abantu, uno musi ugasanga imbonerakure niyo ifise ijambo gusumba umupolisi, gusumba umucamanza wese afise avuga arabanza gutegekwa n'ibivuzwe n'umukuru w'umugambwe. Umusitanteri uno musi mw'ikomine nta jambo afise imbere y'umukuru w'umugambwe. Hamaze kubaho rero kwitiranya igihugu n'umugambwe, ibintu vyose birayangara, ugasanga ingingo zifatwa hisunzwe amategeko avuye mu mugambwe, amategeko y'igihugu ntaco aba akivuze. Rero ibi vyose aho bishobora kuva ni kwa kundi abanyagihugu hagera igihe bakavuga bati turarambiwe n'ubutegetsi, dushobora kubwikura gute? Ugasanga ni bwa butegetsi kubera buzi nyene bwo nyene ko buzi ko bwakoze amabi, ntibwemera ikintu na kimwe cotanga umwidegemvyo ku munyagihugu. Ntibwemera ikintu na kimwe hari umunyagihugu wese yoshobora kumenera kugira ngo ashobore kugira ikintu avuze kuri ubwo butegetsi. Uritwa umwasi w'igihugu, uritwa Nyanka-Burundi, uritwa ko wanka igihugu, abansi b'igihugu,
Mwaramwumvise nka perezida mu minsi iheze ukuntu wasanga ariko aridogera Gabriel Rufyiri agatuka ujya twara Parasem akaza muri Fokode waho nabonye umenga hari abandi bantu basigaye batukanza baje gutukana usanga igihugu kigiye gitwarwa n'umukuru w'igihugu adatinya kubesha kuri kahise k'u Burundi. Umukuru w'igihugu nawe yatabana ataca kigera umutwe mu bintu byo mu majambo avuga, arabesha aratukana, usanga n'abamwegereye bose rero hariho abandi bantu baza gufasha byo gutuza ibugu gutukana kwiwe. Ugasanga n'uwo perezida ku Burundi iravyikukira azimvye gusumba abandi baperezida bo barabayeho, kandi akora n'ibindi bikorwa novuga ngira nk'abazi ivy'amategeko uravye nk'ibikorwa nk'uko Ndayishimiye yitwara comme perezida woja kuraba mu ibwirizwa shingiro usanga yarahemukiye abarundi, kuko nta perezida aja gukora ibikorwa nk'abishaka avuga amajambo nk'arya se niyo bazi ubwirizwa shingiro isanzwe hari yigenga iheze ibireke gutyo akabandanya ari perezida ntihagire ikintu na kimwe ashobora kubazwa. Inama nshingamateka ntiyagira icyo ivuga, ivyo bikabandanya gutyo kandi akabandanya abona ko ari we yizeye n'uba agomba abandanya ahubwo agabisha abandi bantu bagira ikintu bavuze ku butegetsi bwiwiwe. Rero amareta nkaya niyo yitera, niyo ategura ibitero mu mpande zose. Ubwo rero abantu baca bavuga ngo barya n'inyengabundi baravuga nta muntu wavuga nawe Burundi, kandi uwo mutegetsi aba akeneye yuko ibikorwa vyiwe bivugwa, havugwa ivyo bikorwa nyene uriko urakora, ivyo utakoze ntibizovugwa. Wanyuruje abantu bazovuga ko ubutegetsi bunyuruza abantu, wanyenze itunga ry'abandi bazovuga ko ubutegetsi bunyaga, ari ubutegetsi bwangaza abanyagihugu b'ico gihugu. Umuntu avuga ivyo ubutegetsi buba buriko burakora, umuntu avuga igihugu kiba ari igihugu, mbwa igihugu kigizwe n'abantu, kandi mu bintu bigize ubwo mu bantu baza imbere mu bagize ico gihugu haba harimwo guverinoma ibihari. Rero iyo guverinoma idashoboye gutunganiriza neza abanyagihugu iravugwa ibikorwa kuri ivyo bikorwa biriko irakora. Uriko ukora bibi hazovugwa bibi, uriko ukora vyiza hazovugwa vyiza. Rero abantu barakwiye gutandukanya mbega umugambwe ni iki canke ubutegetsi bari ni iki, igihugu naco ni iki. Igihugu twese turagisangiye, hari amategeko, tuba dufise amategeko atugenga twese, tuba tugenda ku rugero rumwe, tugatunganirizwa ku rugero rumwe, tugatunganirizwa twese atawukuwemwo mu gihe ubutegetsi butungane buba bwigenga. Ubwo butungane ntahweza ngo busange mu gihugu co nyene camaze kwiyugarirako, mu gihugu abategetsi bo nyene babona yuko uvuze ikintu wese aje kubatera ku ndya zabo, ugasanga inyigisho bigisha mu banyagihugu bashiramwo inyigisho z'amacakubiri, inyigisho zitandukanya abarundi kugira bo bagume kuri bwa butegetsi bwamaze gucanisha mu banyagihugu. Ko umunyagihugu afise igaciro ni umunyagihugu azoba ari mu mugambwe wabo. Biro yose yinjiyemwo ugasanga umuntu agiye yavyimvye yagira aturike kubera yambaye agapira k'umugambwe CNDD-FDD, ukabona ko ariwe afise icubahiro. Ugasanga ikindi cose gikozwe baza kukubaza uri mu mugambwe kana uri mu mugambwe uyu mvuga urya ari wacu ari hehe. Ibero nivyo hariko haraza kakarenganyo kari karabaye muri kahise katumye CNDD-FDD ishobora kuvuga ngo itigiye mw'ishamba. Abandi banyagihugu rero bamaze kuvuga bati natwe ibi turaturambiye hageze ko twikura ku kano kagaye k'imyaka 20 abarundi bamazemwo, niho waza usanga rero abantu bataka gukoma induru batabazwa b'abanyagihugu barenganye, bategeye b'abanyagihugu batatunganirizwa ko babishoboye, babagira nk'uko umengo nibo boza gukingirwa ubutegetsi buhari, bakabereka yuko abagomba kuza gukora ubwo butegetsi ari abansi b'igihugu, ari abagomba kubakura amata mu kanwa, ari abagomba kubatuma bariko barahunga, ari abagomba kubatuma basubira kuja mu ngorane nyinshi. Muko uri mu ngorane ninde uriko aratuma ingorane zaba mu Burundi ni duno musi ufise ubutegetsi ageze gutunganiriza abanyagihugu, niba reka tume ico gihugu kimererwa nabi, abanyagihugu bamererwa nabi. Rero ibindi vyitatu vyose ubutegetsi bwogira uno musi mu gucanishamwo abarundi bugatuma abarundi batumvikana, ko bamaze gutumvikana bo nyene mu mugambwe wabo, mu rwo ubutegetsi bamaze gutumvikana, vyose biraza bigakwira mu Burundi. Aho n'ubutegetsi umushikiranganji yicwa ntihagire itohoza riba, n'umunyagihugu muto nawe yicwa bizogenda gute? Rero abarundi nibaza bamaze kubona yuko bafise ubutegetsi bwataco boshobora kubatunganiriza, babuze gusinzira babicishamwo kubera iterabwoba bakorerwa n'ayandi manyanga yose ubutegetsi bukora kugira ngo bone ubwoba abanyagihugu kugira ngo ntibashobore kubukomakoma. Kubera umuntu yatwaye neza ntagira ubwoba bwo kuva ku butegetsi, ubona uzomusubirira umunyagihugu aje kubandanya ikivi aho yarakigejeje co guteza imbere igihugu. Kuko nabo barabona ntaho bashoboye guteza imbere igihugu, ahubwo haje ubundi butegetsi boje imbere y'ubutungane, bakora amabi yose ashoboka kugira ngo bavuga kuri ubwo butegetsi, navyo ntibikunda.
kuko abarundi bariya maze agatu gatekeye amahwa karimena, CNDD-FDD nyene ubwo yitekeye ibombe hagati muri yo, niko agatu gatekeye amahwa kamaze kwimena, ntikarameneka gose ariko karamaze kumeneka igice kitari gito, aho ubutegetsi bwabo bumeze kuba bumeze nk'uko bariko baragera aho bushobora kurangira. Harabaye ubutegetsi bw'igitugu bwinshi mw'isi, uriko uraraba ko Uburundi si irya mbere bubaye, si irya mbere, si igihe c'igihugu ca mbere kubera ko n'izi ngaruka mbi, ariko ubwo butegetsi bwahabaye bwose muri ico gihe ntibwaramvye, harageze igihe burasanzara. N'aba rero bokwitegurira ahubwo gusubirizwa n'abandi, ko basubirirwa n'abandi mu gutunganya neza ivy'igihugu, bakahava bakiri bazima, canke ntibazohave barangiriza habi nk'abandi bantu bagiye bararangiriza, bagiye batwara ibihugu bigira ibikomerezwa, bigira abantu badasanzwe, mugasanga barangije nabi. Nuko yari impanuro je ngomba kurangirizako, murakoze kandi musubiye kumva. Sawa bwana Demokrate, urakoze bedama. Nico kintu kimbabaza cane ukuntu muri Afrika izi principe abandi bagenda ko zitunanira, kuvuga uti bo reka je ntware imyaka 10 ngerageze uko nshoboye, kurya umuntu yaguhaye ikivi, umuntu agiye ku kazi, nkuje nkoze live bavuga uti reka ngerageze ndabe ko nasohoye ijwi, ko naje ku mwanya, ko nabahaye ijambo, donc kugerageza akajob, kuko it's a job, kuko utaja ku kazi uvuga uti ndagerageza kugira boss aryoherwe, nkore uko nshoboye, hanyuma hageze ko ngodoke, ukuntu ivyo bintu bananiye kandi umenga ni formule iri très simple abandi bayishobora, hanyuma bo imyaka 10 utwaye izo manda zibiri, ufise izina wabitse ahantu, abantu baba bagukunda, ufise ivyo kurya biguhagije, mu Burundi umenga ngo ucuba na senateri hafi sinzi ko bikiriho, donc ivyo kujoja mw'ibarabara biba vyarahavuye, siko n'ubu utaba waraja uvuye mw'ibarabara wosubira aho wari uvuye, ariko baguma bihambira ko sinumva ukuntu, I don't understand. Burundi